Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kabiri wa gatatu tariki ya 19 z'ukwa gatandatu. Cyril Ramaphosa yarahiye kuba perezida muri manda ya kabiri muri Afurika y'Epfo, aho azasangira ubutegetsi n'andi mashyaka nyuma y'uko ishyaka rye African National Congress ritakarije ubwiganze mu matora heruka. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa ikibazo gikomeye cy'impunzi ziri Goma zigizwe n'abaturage bahunze ibyabo baturuka muri teritwari ya Masisi. Biravugwa ko zitabona ubufasha bw'ibanze buhagije. Jamal Musiala amaze guha Ubudage kimwe ku mukino Ubudage bukina na Hongiriya mu marushanwa y'imikino y'ibihugu by'Iburayi Euro ibera mu Budage. Turagarukaho mu kanya bafite n'ikiganiro cy'abagore muri amakuru ayobowe na Mark Niyonkuru. Ayo senandi turayirambura mu kanya nyuma ko Valentina Kwizera banza kubagezaho andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin n'umukuru wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un bashize igikumu ku masezerano yo gufashanya hagati ya Korea ya Ruguru n'Uburusiya mu gihe kimwe muri ivyo bihugu coramuka gisotowe. Ivyo babisezeranye mu gihe c'ibirori biboneka yuko vyateguwe ku buryo bwitondewe cane, aho bwana Putin yararamutse agendera ico gihugu ubwa mbere kuva mu mwaka w'2000. Perezida w'Uburusiya yakiriwe n'isinzi ry'abantu bamukomeye amashi bazungagiza amashugwe n'ibipurizo. Bwana Putin na mugenzi we wa Korea ya Ruguru bahagaze impande y'ivyapa vy'amafoto yabo manini barorera defile canke ikarashishi ya gisirikare. Kim Jong-un yavuze ko ashigikiye atakindi arinze gushingira ko igikorwa ca gisirikare c'Uburusiya muri Ukraine. Bwana Putin yavuze yuko ibihano vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bimaze igihe kirekire kuri Korea ya Ruguru bikwiye gusubira kwihwezwa. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yarahiye kurongora ikiringo ciwe ca kabiri mu birori vyabereye mu mugwa mukuru Pretoria. Imbere y'abakuru b'ibihugu benshi harashwe inkoho 21 mu guha impundu bwana Ramaphosa yemeye kuzana uburinganire muri sosiyete ya Afrika y'Epfo. Yavuze yuko azokora ico ashoboye cose n'ababishaka bose gukorana nawe mu migambwe kugira ngo batorere umuti ibibazo bihanze Afrika y'Epfo. Mu ijambo ryiwe yahamagariye abanyafrika y'Epfo gusigaho guhazana muri politike, ati uyu niyo mwanya mwiza wo gukomezanya urugendo turi kumwe, bitabaye gutyo tugakohombera hamwe twese ibyo tumaze gushikako. Uyu numwe mu bitabiriye ivyo birori muri mu byo kwimika Cyril Ramaphosa yavuze ico yiteze. Icyifuzo canje nyamukuru, perezida muwe mukuri gusa nta kindi, muwe mukuri, banyapolitiki muwe mukuri, ntimuje kugereza ku buzima bw'abanyafrika y'Epfo, kubera ubukurikira ntituzovyihanganira. Bwana Ramaphosa azotwara igihugu ari kumwe n'urunani rw'imigambwe batavuga rumwe. Umugambwe ANC ukaba watakaje intebe mu matora heruka mu kwezi guheze, biba ngombwa kugirana amasezerano n'uwari mukeba wawo w'igihe kirekire Democratic Alliance mu nzira yo gukwiza igitigiri c'abashinga amateka bashobora kwemeza nka Perezida Cyril Ramaphosa. Umukuru w'umuji wa Paris aturuka mu mugambwe w'abasocialiste yamenyesheje yuko abazoja muri ico gihugu gurorera inkino za Olympique zimirije mu kwezi kuza batoteshwa intege nuko kumbure umugambwe Rassemblement National wegamiye cane ku matwara y'uburyo wotahukana intsinzi mu matora yahamagajwe gihutihuti. Anne Hidalgo
Hidalgo yavuze yuko Paris n'ubu ikiri umuji wo kwizegwa nubwo habamwo rimwe na rimwe akajagari, akemeza yuko abazohagendera bazohumeka akayaga ka demokarasi. Abantu baharugwa mu bihumbi bakoze ingendo hirya no hino mu Bufaransa biyamiriza kurondera yuko umugambwe Rassemblement National woda muri leta. Umukuru w'umugambwe uterekwa bimukira kandi utanakunda kuba mu muryango umwe bwa Buraya, Jordan Bardella yavuze yuko azogira ivyo ahindura muri politike y'igihugu ari uko aronse ubwiganze mu matora. Imumva ni BBC gahuza miryango. Amazinga ya Philippine yagiriza abakozi bacungera imbibe z'Ubushinwa ko bitwaje inkota, ibimito n'imbugita mu gihe batata mu mazi basanzwe bapfa mu kiyaga ca South China. Ibi bisa n'ibije kunyura imishamirano yari hasanzwe. Ni inkuru ya Mickey Bristol mushikirizwa na Nina Iradukunda. Philippine yatanze amakuru menshi ajanye n'ivyabaye ku musi wa mbere. Yemeza ko ubwato bw'intambara bw'Ubushinwa bwahwikiriye burakikiza hanyuma bukwega amato y'ayo mazinga ya Philippine. Abakozi b'Ubushinwa bitwaje ibigwanisho birimwe imbugita binjiye mu bwato bafata inkonto zarimwo. Umwe mu basirikare ba Philippine yacitse urutoki rw'urukumu. Ubushinwa bwo bwavuze ko abacunga umutekano babwo barangwa n'ubunyamwuga no kwihangana. Mu mwaka uheze habaye imishamirano inshuro nyinshi zikurikiranya hagati y'ubwato bw'abacungera umutekano w'ivyo bihugu vyompi mu mazi ya South China. Ariko ubuho ibintu bisa naho vyakomeye. Abantu baharugwa mu bihumbi mu bari muri Arabie Saoudite bashengerera ikibanza c'Imaka mu rugendo rutagatifu bita Hajj barahasize ubuzima. Leta ya Arabie Saoudite ntiratangaza ibiharuro na bimwe, ariko ibihugu byinshi biramaze kuvuga ibitigiri by'ababo bahasize ubuzima. Kimwe mu vyegeranyo bimaze gutangwa kivuga yuko abaharugwa mu majana bapfuye bari baturutse muri Misiri honyene. Ubushuhe Imaka ejo bwarenga amadogre 51 ku rupimo rwa Celsius. Abaharugwa muri miliyoni imwe n'ibihumbi 800 bigereranywa yuko bari muri ico gikorwa co gushengerera Imaka. Impfu zo mu gihe ca Hajj zari zimaze gushika, ariko ubushuhe bw'uno mwaka bwari monogoje bitera ingaruka zikaze gusumba uko vyari bimeze. Igipolisi muri Kenya mu muji wa Mombasa uri ku nkengera z'ibahari cateye imyuka irakira mu ntumbero yo gusanzaza abantu bari mu myerekano yo kwiyamiriza umugambi wa leta wo gushinga amakori mashasha. Hari imyerekano nk'iyo yabaye ejo mu muji wa Nairobi, abantu baharugwa muri 20 barafatwa. Inyuma yaho benshi bamariye kwiyamiriza integuro shasha yitegeko rigenga amafaranga. Leta yaratangaje yuko ihevyamwe muri yo, ariko naho biruko haracari benshi bayiyamiriza iyo nteguro yitegeko ikiri imbere y'inama nshingamateka. Perezida William Ruto avuga yuko hakenewe amafaranga azova mu matagisi mu nzira yo kugabanya umutwaro w'ideni igihugu gifise. President akoze Florentine kwizera kora makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera Igoma muri Republika Demokarasi ya Kongo, ahavugwa ikibazo gikomeye cy'impunzi. Umuryango Nouvelle Société Civile uvuga ko izi mpunzi zigizwe n'abaturage bahunze ibyabo baturuka muri teritwari ya Masisi zibarirwa mu bihumbi 100 zitabona ubufasha bw'ibanze buhagije. Benshi bari Igoma aho bivugwa ko badafite amahema, amazi cyangwa se ubwiherero. Ibintu biri gutera impungenge zibiza birimo n'indwara ziterwa n'umwanda. Nubwo imirwano isa n'iyacubye muri aka karere muri iyi minsi, biravugwa ko umutekano utarahagaruka neza, ndetse hari n'abaturage bandi bagikomeza guhunga ingo zabo. Navuganye na Olivier Kanyejomba, akaba ari umuhuzabikorwa wa Nouvelle Société Civile Masisi. Ntangira mubaza aho izo mpunzi ziva nuko zingana. Kugeza ubu ngubu ko imirwano zija ziba umunsi ku wundi, zija ziva muri Masisi mu turere dutandukanye, aho umujyi wa Goma aho zimaze kuba ibihumbi byinshi birengutse, naho amakampi amwe atagira ubutabazi bw'ibanze. Kuri ubu benshi barara hanze bakicwa n'amakorera n'ibindi byinshi. Ubwo iyo uvuze ngo ni ibihumbi byinshi no kuvuga umubare utangwa nande?
umubare uje utangwa n'abaperezida bagiye bahagararira inkambi zitandukanye, aho usanga imibare zimwe tugiye tugira biturukanye n'ibarura abaperezida bahagarariye inkambi bagenda baduhereza. ubwo ni ibihumbi bingahe? Nta mubare ufatika uhari kugeza ubu ngubu nk'inkambi nshya yavuye mu izi minsi guhera tariki 5 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka, aho impunzi zagiye ziva muri Masisi cyane cyane muri Rubaya, muri za Ngungu n'utundi turere tugiye tuhakikije. Umubare ni 41,750. Ibyo nibyo bimaze kubarurwa iby'iki cyumweru zaje zitarajaho. ubu babayeho gute rero? Bafashwe gute? Kugeza ubu ngubu 41,750 ntibarabona ubufasha bwari bwo bwose, abenshi bararara hanze, mbese nta butabazi buhari muri rusange. Ubundi imiryango itera inkunga impunzi nka HCR cyangwa se Croix Rouge nta kintu barimo kubafasha? Kugeza ubu ngubu amaonije aragenda akabageraho bakabasura, ariko ubu ngubu kugeza ubu nta kintu na kimwe barabona. Ntibarabona aho kwituma nangwa se amatoilette, amawese, ntibarabona amazi, ntibarabona ihema, mbese ibutabazi bw'ibanze nta na kimwe baraza kuronga. Imirwano se iracyakomeje cyangwa birasa nk'ibyoroshye? Kugeza ubu ngubu nta mirwano, icyumweru gishize nta mirwano iri kumvikana muri teritwari ya Masisi, aho ibintu bisa n'ibiri kalume nangwa se bicecetse. Gusa ko umunsi ku wundi niko impunzi zirushaho kuvayo zitinya ko ejo nangwa ejo bundi imirwano ishobora kuwukiraho hejuru. Ubu icyo bakeneye cyihutirwa kurusha ikindi ni igiki muri iki gihe? Kugeza ubu ngubu iyo tuganiye na ziriya mpunzi, icyo bakeneye nuko babona umutekano mu turere bagiye bavamo bagasubizwa mu byabo, aho kugira ngo bagumye inzara ibicire iyo baje guhungira. Bakanabisaba leta yuko yabishiramo imbaraga ndetse n'ubumwe bw'amahanga kugira ngo abaturage bongere basubirizwe mu byabo, bakore imirimo nk'uko byari bisanzwe. Ku ruhande rwa leta cyane cyane nk'abategetsi bo ku rwego rw'ibanze cyangwa muri ako karere impunzi zirimo, bo bari gukora iki kugira ngo bafashe izo mpunzi kubona ibyo zikeneye? Kugeza ubu ngubu urabona ko muri izi minsi hari ubwo twagiye gusura iriya nkambi irimo uriya mubare nabahaye ruguru, baje kubasura babaha icyizere ko ejo nangwa ejo bundi bashobora kubafasha, ariko kugeza ubu ngubu urabona abantu bangana gutya batageraho kwitumanaho ni utuntu two kubafasha, amahema n'iki, urasanga ari ibibazo bikomeye cyane. Nta kintu mbese cy'icyizere leta irahereza iriya nkambi yo kugira ngo ejo bagire icyizere ko bashobora kubona ubutabazi. Olivier Kanyejomba. Twerekeza muri Kenya, ahari umuhinzi w'imyaka 29 wamenyekanye cyane kuri internet kubera guhakana ko nta hindagurika ry'ikirere ribaho. Kuba mukurikirana babarirwa mu bihumbi byinshi, Jasper Machogu yiyerekana nk'umuntu ufata iya mbere mu gushyigikira ingufu zirimo amakara, peteroli na gaze, avuga ko Afurika ifite ku buryo butubutse, kandi rero asa n'uwageze ku mujyo umwe n'uwabo mu Burayi kimwe nawe bahakana ubumenyi bwa siyansi kwihindagurika ry'ikirere. Ariko se haba hari ibindi byihishe inyuma birenze bigaragarira ijisho? Inkuru ya Marco Silva. Uyu munsi mama arasarura amasaka amaze igihe yarahinze. Ukimubona wokwibaza ko Jasper Machogu ari umurimyi akunda imbuga ngurukanabumenyi. Ku rubuga X rwahoze rwitwa Twitter akunda gushyiraho amavideo nk'ayo, agatanga akaryo mu kwerekana ubuzima bw'abantu bo mu cyaro muri Kisii mu bumanuko bwa Kenya. Reka nkwereke uko tubikora hano. Ariko witegereje neza ibyo bwana Machogu ashaka ku mbuga ngurukanabumenyi, uzoca ubona ko atari ukurima akeneye kuvuga, ariko ari uguhakana ihindagurika ry'ibihe. Muratubwira ko dukwiye kwita ku ihindagurika ry'ikirere. Mbese ihindagurika ry'ikirere ni iki? Jasper Machogu yagumye avuga besha ko ihindagurika ry'ibihe ritabaho canke ryatewe n'ibikorwa by'abantu, ko ari n'ikinyoma cy'ibihugu bya Buraya na Amerika kugira bigumize Afurika mu bukene. Ivyemezo biramuvuguruza. Kuvuga ku ihindagurika ry'ibihe ari kinyoma sivyo? Dr. Joyce Kimutai ni umuhinga mu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe muri Kenya.
haheze imyaka haba ibikorwa by'ubushakashatsi kandi hari uguhuza gukomeye ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Ibikorwa by'abantu na cane cane iturirwa ry'ibintu bikomoka ku gitoro vyatumye ubushuhe bugwirirana ku isi. Iyo ibintu bikomoka mu gitoro bihiye birekura ivyuka vyonona igisenge na cane cane ivyuka bita dioxide de carbone, bigumiza ubushuhe mu kirere bigatuma isi igira ubushuhe. Mu gihe Afrika irekura ivyuka biri ku rugero ruto rwonona ikirere ku mubumbe w'isi, ni nayo iri mu bibanza bigeramiwe cane n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe, bwaba ubushuhe burengeje kwisubiriza canke imyuzure ikomeye cane. Ubushakashatsi burabivuga neza, kandi nk'uko bivugwa na Dr. Kimutayi, kuvyirengagiza bishobora kugira ingaruka. Kubera tutazi ku rugero runini ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe ku mugabane wa Afrika na Kenya, ivyiyumviro vyo mu kinyegero bikwiragiye mu kibano bishobora gusubiza inyuma ibikorwa bijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Nagomvye kumenya aho Jasper Machogu yavanye ivyiyumviro vyiwe akwiragiza ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Namwegereye kugira ndamuvugishe, yaranezerewe n'ukuntu asigaye yararonse abantu benshi bamukurikira ku mbuga ngurukanabumenyi. Nabonye abantu b'Abanyafrika bankurikira kuri Twitter cyangwa X bariyongereye. Icyo kikaba ari ikintu cyiza. Bwana Machogu avuga ko vyatumwe n'isekeza yari amaze iminsi agira ku mbuga ngurukanabumenyi. Urwo rubuga rwita ibikomoka ku gitoro vyo muri Afrika. Ruremeza ko Afrika ikwiye gukura kunguko ku bizuku, igitoro na gaze kugira itere imbere. Nibaza ko Abanyafrika bashimishijwe no kumva mvuga ku bikomoka kuri peteroli muri Afrika. Barabikunda. Ariko niko biri. Ndiko ndaraba amajambo Bwana Machogu afisemo uruhara ku muhora wiwe wa X. Nasanze abantu baganira nawe ku mbuga ngurukanabumenyi bari muri Amerika, Canada n'Ubwongereza, kandi ntibavugana nawe gusa, baranamurungikira amahera. Binyuze muri ibyo mvuga byose, nabonye abantu bangeraho bambaza ngo Jasper ni iki twagufasha. Mu myaka 2 iheze, Machogu yaronse amafaranga arenga ibihumbi 9 vy'amadolari ku rubuga rwiwe asabira ku imfashanyo. Mu bayatanga harimo abantu bafitaniye isano n'amahinguriro y'ibikomoka ku gitoro, hamwe n'abakwiragiza ivyiyumviro bishigikira uguhakana ihindagurika ry'ibihe. Bwana Machogu arahakana ivyiyumviro vy'uko bamuhaye izo mfashanyo bamuhinduje ingene abona ihindagurika ry'ibihe, ivyiyumviro avuga ashimitse ko yemera. Nta muntu n'umwe wansabye guhindura ibitekerezo byanjye. Ibyo mvuga ndabivuga. Rero hagize umuntu unyishyura kugira ngo mbivuge, nta kibazo mbibonamo. Gushikiriza ivyo vyiyumviro vyashize Bwana Machogu ku yindi ntambwe. Mu mwaka uheze, igihugu co muri Amerika gihimiriza mu ikoreshwa ry'ibikomoka mu gitoro camurihiye urugendo muri Afrika y'Epfo mu nama yerekeye ikoreshwa ry'igitoro na gaze ku mugabane wa Afrika. Imbere yaho, umugwi w'abantu bo mu Bwongereza bagiye muri Kenya kumuvugisha mu kindi kiganiro kivuga kwihindagurika ry'ibihe nk'ikintu kiraho gifise intumbero yo gutera ubwoba gusa. Dr. Kimutayi n'umuhinga mu ihindagurika ry'ibihe kandi. Nibaza ko atari ugukoreshwa n'abahakanyi b'ihindagurika ry'ibihe, ariko bagomba kwinjiza mu bakiri bato ivyo vyiyumviro mu rwaruka rw'Abanyafrika, kuko ivyo n'ukuri vyoba biteye ubwoba cane. Saa moya za minota 12 mu Rwanda no mu Burundi, ni saa 11:48 ku isaha ya London muri studio za BBC. Mu kanya turagaruka ku makuru nyuma y'akaruhuko gato cyane. Turagaruka nyuma segonda agera ku 10. Mu Budage mu gikombe cy'Uburayi kiri kubera aho ngaho nyine umukino uri kuba ubu ngubu huje Ubudage bwakiriye amarushanwa na Hongiriya nyuma yuko Albania yakinnye na Croatia. Akaba hari n'undi mukino ndetse uteganyirijwe muri ijoro aho Ubusuwisi bukina na Scotland cyangwa se Ecosse. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Yves Bucyana uri kudukurikiranira imikino ari Kigali mu Rwanda. Yves, niba uri kunyumva, muri uyu mukino w'Ubudage na Hongiriya ibintu bigeze he? Perezida Jamal Musiala yamaze kugiterekamo ku munota gusa wa 22 w'umukino. Ubu igice cya mbere kirarangiye, amakipe yombi agiye mu kiruhuko. No mukino abantu benshi biteze ko Ubudage bushobora kuza gutsinda bibworoheye ikipe ya Hongiriya.
tugarutse gato ku mukino wabanjirije uyu nguyu Yves, Croatia na Albania, igihe amatsinda yatomborwaga bavuga ko iri tsinda koko ryari itsinda ry'urupfu, ariko Croatia nk'ikipe imwe mu makipe akomeye cyane ikaba yatunguwe na Albania. Byagenze gute ubu Croatia ifite amahirwe yo kuba yakomeza? Croatia amahirwe yo gukomeza ntabwo ari menshi cyane, navuga ko yirangayeho kuko nubwo Albania yibanje igitego mu gice cya mbere, Croatia yaje kuzanzamuka irakishyura itishyiramo n'ikindi mu minota itarenze 3, biba 2-1, hanyuma ubwo iminota 90 yarirangiye, ariko yirangaraho Albania irayishyura mu minota y'inyongera biba 2-2. Croatia rero ifite inota rimwe kandi izakina umukino wa nyuma n'Ubutaliyani, biragoye kuvuga yuko hari ikizabona ku mukino w'Ubutaliyani. Umukino wa nyuma rero muri iri joro urahuza Ecosse n'Ubusuwisi. Ecosse yatsinzwe umukino wa mbere, itsinzwe n'Ubudage bwakiriye amarushanwa, Ubusuwisi bwatsinze uwabwo wa mbere. Ubu umuntu yawitegaho gute rero iki Scotland ifite amahirwe yo kuba yatsinda Ubusuwisi bigaragara ko bukomeye? Scotland yagaragaje mu mukino wa mbere ko ari ikipe idakomeye ku buryo ikina n'Ubudage itsindwa ibitego byinshi ku buryo bigoye kuvuga ko iri bugire ikikora imbere y'Ubusuwisi bwo bwifitiye amanota yabwo 3 kandi bukeneye kubona itike. Unagereranyije ibihugu byombi ntabwo bikomeye kimwe mu mpira w'amaguru. Hagati aho ariko nanavuganye n'abakunzi b'imikino y'igikombe cy'Uburayi bari Bujumbura, baratubwira muri rusange amakipe babona afite amahirwe cyangwa se ayabatengushye. Amahirwe ndayaha Espagne na France, arashobora kuvamo imwe itwara igikombe. Hama Portugal nayo mbona yuko ishobora kuduha umusaruro kuko ifise abakinyi bafise amazina, ifise abakinyi twabonye bakoze ibintu byinshi, ariko wapi irayumbayumba. Ekipe yandeseje n'Ububirigi. Ero y'umwaka mbona iraryoshe cyane gose kubera irimwe imigwi ikomeye cyane. Naravye nka match y'ejo ya Portugal na Republique Czech yari ekipe tudaha amahirwe ko yoshobora gutena imbere ya Portugal, mugura urabona ko yatsinzwe naho nyine itsinze ku kanyuma ku munota w'inyongera. Je kubwanje ikimugabo ekipe mbona no amahirwe ishobora gutwara igikombe ni Espagne, izokina finale n'Ubudage. Timu zibiri nazaye amahirwe vraiment. Hollande hamwe na Germany ni timu nizera ko imwe muri izo yoshobora gutwara Coupe d'Europe. Yves, abo ni bamwe mu bakunzi b'umupira w'amaguru bari Bujumbura mu Burundi. Hanyuma mukanya bavugaga kuri Jamal Musiala, umwe mu bakinnyi bato cyane b'Ubudage uri kwigaragaza, ariko si we wenyine Yves. Muri rushanwa hari abandi bakinnyi bashya bakiri bato cyane bari kwigaragaza. Ni nk'abandi barimo Preda, hari umusore aracyari muto afite imyaka 19 no witwa Arda Güler. Uyu ni umukinnyi wa Turukiya waraye yigaragaje cyane, akinira ikipe ya Real Madrid, yarayabaye umukinnyi ukiri muto utsinze igitego ku mukino we wa mbere mu gikombe cy'Uburayi ku myaka mike 19. Ubundi bamwita Turkish Messi wa Turukiya. Ariko nanone si we wenyine, hari Francesco Conceição waraye atsindiye ikipe ya Portugal, niwe wabonye igitego cy'intsinzi ubwo Portugal yatsindaga ibitego 2-1 itsinda Repubulika ya Czech. Urakoze cyane Yves Bucyana wadukurikiranaga iyo mikino y'Uburayi ibera mu Budage ari Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye, warahemutse Nuri, tekereza gushinja umuntu ngo yarakurogeye kandi umwana wacu arwaye indwara ziterwa n'umwanda. Karemera rwose ndemera ko nahubutse, ariko nyine nabiterwaga nuko umwana wanjye yarameze nabi. Nyamara mbere yo kuvuga mujye mubanza mutekereze. Ahubwo se Karemera iki? Nyine mukecuru arabizi. Kareme, wabwiye mukecuru ko twamuketse? Ni 12:45 kuri BBC. Noneho ni Yvette Kabatesi mu kiganiro cy'abagore.
mwiriweho neza. Dominique Uwase Aronga ni umukobwa w'imyaka 31 yashinze inzu ifasha abanditsi gusohora ibitabo yise Imagine Rwanda. Iyi nzu imaze hafi imyaka 10 ikorana n'abanditsi hirya no hino ku isi, ariko ikibanda ku Banyafrika. Dufite abantu bagiye batandukanye, ariko 75% ni Abanyarwanda kuko niho mu rugo. Dufite uburyo butatu dukoramo. Uburyo bwa mbere ni ugufasha abanditsi gusohora ibitabo. Hari umuntu uba wenda afite icyo bita manuscrit cyangwa se igitabo cyo muri computer, rero kiba gihurutuye cyanditse uko we yabyumvaga. Ikintu tumufasha no kugikosora, kuko no mu bitabo hari ukuntu utegereza ngo bigiye kugenda gute. Ni ukuvuga ngo tukivana muri computer tukishyira ku isoko. Ubwo rero ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri, dukorana n'ibigo by'amashuri bashaka ko abana bagira uwo muco wo gusoma, kugira ngo tubahereze ibitabo, ariko no mu kubahereza ibitabo twigisha abo bana kwandika kugira ngo bakure uwo muco bawufite. Ubundi buryo bwa gatatu, dukorana n'ibigo bya leta cyangwa se amambasade cyangwa se ONG zigiye zitandukanye, kugira ngo tubafashe gutanga message runaka bashaka ko yoroha ko umuntu yiyumvamo kandi yoroha ko umuntu yibuka, tukayivuga mu buryo bushimishije kugira ngo abantu babyumve vuba kandi babikunde. Hama Imagine Rwanda imaze imyaka 9 n'igice hafi 10. Utangira mwari mumeze gute, umugeze hehe? Ndavuga mu buryo bwo gutera imbere. Muri 2015 ubwo twatangiraga, wenda dushobora kuba twaracuruje ibitabo bitarenze 5 uwo mwaka wose. Ubwo yari nge na Sandrine turakora, maze tugenda tuzamuka buhoro. Mu gihugu aho tugeze ducuruza hagati y'ibitabo 1,500 n'ibihumbi 3 ku kwezi. Sandrine Bwiza niwe watangiranye na Dominique muri iki kigo gifasha abanditsi gusohora ibitabo, ngo yibuka uko byari byifashe batangira mu 2015. Twe twarabantazi ibyo turimo, nayo ifite imyaka 19, Dominique afite 22, ariko nanone ibyo byose twabiciyemo, ariko ntiducike intege ko twari tuzi vision na mission dushaka kugeraho. Nari mwizeye kandi urabona ko atanenguye. Uyu mwuga Dominique amaze imyaka hafi 10 gushyira imbaraga mu byo akora, ngo biri mu byatumye atera imbere. Kwandika nibyo nanditse ibitabo 3, ariko byari mu buryo bwo kwiyungura, kuko akazi kanjye nyamukuru ni ukubwira abanditsi ahantu bakoze amakosa. Hano bakoze amakosa rero hari ahantu byageze ndavuga ese ntabwo ndi kubababaza. Rero ndavuga reka nandike kugira ngo nicare mu ntebe yabo, kugira ngo niyigishe. Ariko igitabo cyanjye nagize amahirwe kigera mu bihugu ndibaza 13. Ni naho byatumye tubona ko hari ahazaza mu bijyanye no kwandika. Rero nibyo nanditse ibitabo 3, ariko akenshi ni ngewe ukosora. Akazi kanjye kenshi ni ugukosora no gufasha abanditsi gusohora ako kamaji keza kari mu gitabo cyabo cyangwa mu nkuru yabo. Uko gushira amanga kwa Dominique, Sandrine batangiranye ngo nawe yahuye nako. Nanditse igitabo cyanjye cya mbere, ariko uyu mwaka nabwo mu kwa 7 mfite ikindi kizasohoka. Nawe yaragukosoye rero? Yarankariye nanjye. Ndabikunda kuko izabura kalite y'igitabo, kuko nkweretse manuscrit ya mbere ni ya nyuma yabaye ya printinzwe, biratandukanye cyane. Ni bari ngombwa. Dominique Aronga yatangiye ikigo Imagine Rwanda afite imyaka 22, ngo hari byamushishikarije gutangira uyu murimo nubwo yari akiri muto. Ubundi ngere ikintu nigiye cyane kuri mama wanjye cya mbere ni kwigenga, kutagira umuntu usaba. Ariko ikintu nyamukuru nk'umukobwa nashaka kumenya, ese koko umukobwa yagera ku kintu gihambaye. Rero ni nayo matsiko nagize kugira ngo nimbyiyereka nzabyereka n'abandi, nzabyereka n'abavandimwe banjye, n'aba bakozi. Mfite abakozi bageze mu 12 mpemba. Abo bose ni ukubereka iki kintu cyashinzwe n'umwana w'umukobwa. Abakobwa barashoboye. None se Dominique, byarakoroheye mu buryo kuri muri urwo rugendo? Ntabwo byari byoroshye. Abakobwa duhura n'ibintu byinshi cyane. Hari abantu benshi bangaga nuko mpura nabo,
amahirwe nagize kuko izina ryanjye Dominique Aronga nashyizemo Uwase wagira ngo ni umupapa muremure cyane ubyibushye, mwohereza email bakanyemerera bakavuga ngo Mr. noneho nagera ahantu bakanyirukana. Byarabaye inshuro nyinshi bakambwira ngo oya twe tuzi ko duhura n'umupapa, hari n'abantu bavugaga ngo ese washatse umugabo, ibi bintu biguhangayikishije. Aho rero ndibaza ko byanyigishije ko tukeneye kumenya ko abakobwa bashoboye, kandi koko narabyiyeretse ko nshoboye. Dominique Uwase Aronga washinze Imagine We Rwanda, inzu ifasha abanditsi gusohora ibitabo. Urakoze Yvette Kabatesi ni washoje ibiganiro byacu.